Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Musangwa amahoro bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 18 ntwarante umwaka wa 2025 kaze mukurikire amakuru twabateguriye mpera kuri bikuru biyagize. Nagakuru keza ku bakozi ba leta kuko hari umugambi uri kurategurwa wo kubaronsa uburaro bikaba byatangajwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Umugambwe CNDD-FDD woba ufise impungenge z'abawukura ku butegetsi hari navyo bituma abategetsi bawukomokamwo baburizamwo ibikorwa by'iyindi migambwe. Umwihwezo w'umukuru w'urunani Sefor Arusha muraza kumwumva muri ano makuru. Leta y'u Burundi ihamagarirwa gusubira gutanga inyigisho ku banyagihugu zijanye no kwirinda ibitera umugera w'ikiza sida mu ntumbero yo kubuza ko ibitigiri by'abandura bibandanya kongerekana. Uko niko bibonwa na bamwe mu bigisha aho babona ko habaye kwijajara cane biciye mu ngeso y'ubuhumbu. Mugume hafi turabafitiye n'ikiganiro ubahuka kiza kuvuga ku bijanye n'amatohoza yakozwe n'ishirahamwe ONRCT ku rudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme. Mu kanya idonido y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhera n'amakuru mu gisata c'agati y'akazi na muntu. Abantu babiri b'abagabo barabuzwe irengero haraheze indwi irenga mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Ndotani mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Gushika ubu abo bantu abiwabo nta gakuru bafise uretse umwana yari yajanywe n'abo bagabo babiri yagarutse yakubiswe arasinzikara. Idonido na Waritere Kwizera. Abo bagabo babiri banyurujwe mu ikambi y'impunzi Induta mu gihugu ca Tanzania, umwe n'uzwi ku izina rya Remi uwundi nawe Sauli. Umwe aba muri zone ya 6 uwundi akaba muri zone y'indwi. Nkuko bishikirizwa n'impunzi zo mu ikambi y'Induta, indwi iraheze atanakayambuka abo bantu bafise. Ayo makuru nyene amenyesha ko abo bagabo bavuye mu ikambi bagiye kurondera inka yo kubaga nkuko bisanzwe mu kazi kabo ka misi yose. Kuva ubwo bagiye umuti waherayo. Uretse umwana yaragiye abaherekeje yagarutse yasinzikarijwe ubuzima. Abo bandi bagabo uko ari babiri na urabakubita n'iryahumye. Zimwe mu mpunzi zikaba zitanguye kwibaza nimba bo babakiriho. Tanga mu ntumbi cyacika abantu n'umuntu yitwa Remi yari umupapa hariho n'undi yitwa Sauli. Abo bantu bagiye kuwa Mungu w'indwi yahera bagiye kurondera agaka ko kubaga ariko abo bantu ntibahejije ngo basubire kugaruka kuva indwi yose bahetse. Rero hariho umwana bajanye bavuga ko ari wagiye kuyobora inka. Uwo mwana we yarashoboye kugaruka ariko abo bari bagiye batwaye amahera ubu nta n'umwe yagarutse kandi uwo mwana yagarutse kubiswe baramwokeje n'imbugita ku mpande zihatandukanye ameze nabi cane. Rero bobo avuga yuko atazi iyo babashitse gushika isaha nta nkuru n'imwe dufise vyerekana yuko abo bantu atabakiriho. Mu mwiheburo mwinshi impunzi zo mu ikambi ya Nduta zisaba abashinzwe umutekano gukora uko bashoboye abo bantu bakaboneka, nimba naho boba batakiriho navyo nyene bakabimenyeshwa. Benshi twabasaba yuko batabariza hamwe boba bakiriho nimba batabishe bakagira bakarokoka ubuzima bwabo bukarokoka. Ariko turafise impungenge cane yuko bashobora kuba abo bantu baragiriwe nabi cane tubaza uwo mwana ingene yatanitse canke naho yuko bashobora no kuba batakiriho canke naho nimba batakiriho ibiziga vyabo basiboneke. Amakuru ava mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta akeka ko abo bantu baba banyurujwe n'ababatumye ko bababwira ko boja gutora inka. RPA ntiturashobora kuronka umukuru w'ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania kugira agire icyo ashikirije kuri iryo nyuruzwa ry'abo bantu. Waritere Kwizera. Tubandanirize mu by'intwaro nabiciye ku masonga. Hari umugambi wo gufasha kuronka uburaro abakozi ba leta uri kurategurwa n'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Mu kiganiro kubanditse n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri uramuswa ubwo bushikiranganje Veniste Muyabaga akaba yavuze yuko uwo mugambi uzotorera inyishu ingorane ijanye no kubura uburaro ku bakozi ba leta, guteza imbere kubaho kwabo ndetse no kongereza umwimbu ku kazi. Uwo mugambi nguzoba ari
inyishu kandi ku ngorane abageze mu zabukuru bakunda guhura nazo. Umushikiranganji Venuste Muyabaga ajejwe abakozi ba leta n'akazi. Hari imbere rero ko twobigenza dusanga dukeneye aho twokubaka igwati kinini kirimo amazu n'ibindi bintu abantu baba hamwe bakenera. Twateye twiyumvira iruhande y'ayo mazu ko twokubaka ishuri ry'akarorero, ihotel ndetse n'ivuriro rinini. Muri uyu mugambi wa mbere twokwita pilote uzoca wugurura iyindi migambi izokorerwa mu bundi bushikiranganji. Turategekanya kubaka imiryango y'abakozi ishika 400 aho Bujumbura n'imiryango 200 mu ntara hagati mu gihugu. Kugira tubikore neza twasanze twobashira mu koperative, baciye baja mu koperative yitwa Village Verikivi, iramaze kujaho, irafise amateka yigenga n'inzego zirongoye. Iyo koperative yaciye yugurura ikonti abakozi babikamwe amahera, ni konti yugaye, konti bloke, ari konti izobafasha kuronka ingurane kugira barangure iyo migambi. Twaravuganye ni banke BHB kandi yaremeye gutanga ingurane zizoba zikenewe muri uwo mugambi. Iruhande yaho twaronse abashigikira umugambi, turamaze kuronka umugwizatunga wo mu Burundi yemeye kudutiza gushira kuri iyo konti yugaye miliyari 3 kugira banke ishobore kuduha ingurane byoroshe. Ubu ariko arashirako kandi ageze ku rugero rushimishije. Tugatekanya yuko iminsi ya vuba ubushikiranganji byo bujeje hari mu buraro bumaze kudushikiriza bwegu ikibanza bwatwemereye ibikorwa nyizina bizoca bitangura. Mwavyumvise ko ari mugambi umwe urimo ibice bibiri, igice kimwe n'amazu abakozi bazobamwo, ikindi gice ni inyubako rusangi zizofasha abakozi bamaze kuja mu zabukuru. Igice ca mbere cerekeye amazu y'abakozi azokubakwa ku ngurane ibanki yemeye gutanga mugabo iyatanze ku mukozi umwe. Igice ca kabiri cy'inyubako rusangi banki yaremeye gutanga ingurane izobihaye iyo koperative kugira ejo zize kubakwa zize zifashe gutunga abo banyine koperative. Ivyo twavyimbiye kugira tutore ibibazo bibiri nyamukuru. Ikibazo ca mbere nico kugwiza umwimbu ku kazi, kuko umukozi akoze amerewe neza aca akora neza. Yindi nyishu uyu mugambi uzozana nuko nyene umukozi azoba afise ahaba, akaba azi neza yuko ni aramuka agiye mu zabukuru atazosubira kuja gupanga, azoba afise inzu yiwe. Kiyongera ko ca gatatu ni cuko abafise umwizero w'ingene akaruhuko kizabukuru kiwe kazogenda. Uwo yari Venuste Muyabaga aramutswa ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Iyi muriko murumva ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu batumirira amategato mu buhinga bw'ivyuma. Duce tubananye n'amakuru mu Kirundi twabateguriye. RPA Mu bijanye n'amagara y'abantu, leta y'u Burundi ikwiye kuraba uko inyigisho zo kwirindikiza sida zisubira guhabwa abanyagihugu, cane cane ugwaruka, kuko bigaragara ko ruri mu babangamiwe. Bishikirizwa n'umwe mu bigisha bo mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Uwo mwigisha hamenyesha ko aho ageze amaso hari ingeso z'ubuhumbu mu kibano no mu gwaruka, ari nazo zoba ziri mu bituma ibitigiri vy'abandura bisubira kuba vyinshi mu gwaruka. Umvirize. Ibintu vya sida mwino misi navyo bikitwa cane, ego mu mashure mu makrebe yigisha sida ahari, oya eme navyo mbona kandi n'ahandi nuko ingene abana bigisha ivyo bintu navyo mbona, ariko hari ikuru yoba yitwa FPH canke FDH irahindagurika bivanye n'amashure umuntu agezemwo. Harimwo amateme bigisha n'ayandi yigisha na rimwe, ngira harimwo amateme yigisha ibijanye na sida. Ego nahundi ikigo citwa ANSS conyene nico ngera citwararika abamaze kwandura. Ivy'inyigisho gitanga navyo ikindi abakoresha umubiri nyene baragwiriye ahantu hose, ukabisanga umubare ntibaraba mw'ijoro kandi ukabonamo n'abana nyene ko bakoresha umubiri n'abana mw'ijoro, ugasanga umuntu ariko arayerera ari umwana agenda arazunguruka, hari abanyezamu uko bimeze ni delinquence nyene. Rero numva twosaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu cane cane canke leta yose bakongera bagashiramwo uburyo bagahimiriza abantu bakamenya ibijanye na sida.
uwo mwigisha abishikirije mu gihe icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida cyo mu mwaka wa 2024 cerekana ko ugwaruka rurenga amajana 7 rwanduye ikiza sida mu gihugu. Abagendana umugera wa sida bashika ku bice ubusa n'uduce 9 kwijana ku banyagihugu bafise imyaka iri hagati ya 15 na 49, ariko mu ntara zimwe zimwe no mu bisagara ivyo bice bikaba birenga kure niyo nkuko ico cegeranyo cabigaragaje. Tutandukira igisata ca politiki na vyene mwavyumvise mu ncamake ingendo yo kuburagiza iyindi migambwe mu bikorwa vyayo. Ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bwarayamanye kugira ntihagire uwo bukura. Ivyo bishikirizwa na Frederico Bamvuginyumvira, umukuru w'urunani Seforo Arusha, inyuma yaho urunani Burundi bwa bose ruburijwe na buramatari w'intara ya Karuzi gutunganya ibikorwa vyago kandi amategeko gwari gwayubahirije. Frederico Bamvuginyumvira avuga kandi ko abarundi batokwitega ko uwo mugambwe uzohindura ingendo. Tumutega abiri. Kikijanye no kubuza urunani rwa bose mu ntara ya Karusi kugira inama, ico ndi bivuge ko nuko atari bishasha. Kuva kera umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ntibayobewe yuko nyuma buragize izindi migambwe kugira ntihagire n'umwe ubakura ku butegetsi. No kuvuga iwabo amatora babwiza gukoresha inguvu zose za gisirikare, iza gipolisi, izambonera kure kugira ngo babuze ntihagire umugambwe n'umwe ushobora gutsinda amatora. No kuvuga iwabo amatora n'ubundi buryo bwo gukingira ubutegetsi bwabo, bikabarekurira gusubira kunyuranya abari mu nzego kugira ngo abatarashikirwa bashikirwe. Naco gituma kwitega ko umugambwe wa CNDD-FDD uzagira amatora nyayo ko barukwibaza yuko hogera igihe amazi akaduga umusozi ntibizigera bibaho. Sinubwa mbere rero ndabikubwiye jewe narabibayemwo kandi Karuzi nyene aho turiko turaremesha inama mustanteri yaciye aca mu nkindi aracomora insinga zarimo ziratsa imoteri kugira ngo amajwi ashikire abaje gutwumviriza. Urumva byaciye bihagarace yiruka ntiyasubiriye kuboneka. Uwatwara igisirikare araza araduhendahenda ati burya rero ntaco nimwitahire mbe dutaha iyo nama itabaye. Tugeze ku mugwa mukuru nyene wa Karusi ndabona icegera c'umugambwe wa CNDD-FDD niho yari kuvuga niwe arimwo arabisunika kugira ngo vy'ukuri umugambwe wa Frodebu ntushobore kugirishayo inama. Ibyo rero ndimo ndavuga nti sibishasha kandi nikwaze ko amababigira kubera ko nta demokrasi bemera. Baravyerekanye kenshi za demokrasi president yarabariye umuntu ati mbega demokrasi mugoma muririmba muzobirya. No kuvuga ivyo ntaca bibonamwo bazoguma babwira uko nyene gushika igihe cyose bazirukanwa ku butegetsi. Siko sinibaza ko bazijana bazirukanwa. Uwo arongoye urunani Seforo Arusha hamenyesha kandi ko imigambwe iri mu Burundi yonamenya ko n'amatora yimirije atacoyo yitegamwo kuko umugambwe CNDD-FDD wiyemeje kugumana ubutegetsi ubicishije mu busuma bw'amatora. N'ubunyene dukurikire Frederico Bamvuginyumvira n'umukuru wa Seforo Arusha. Jewe ico no hanura ngira ngo biyomera ko bagira amatora ntibandanye bemera ko bigishoboka. Mugabo jewe ku bwanje nta matora atonganirwa na CNDD-FDD agishoboka mu Burundi ko atsindwa n'ubundi mugambwe. Iyo hoba amatora acungerewe n'amakungu n'abantu bose maze abo bacungera amatora y'igihugu bakabanza bagakumira agacungerwa n'abandi, ndazi neza ko CNDD-FDD yoronka amajwi make cyane hagatsinda abandi. N'uyu munsi hamwe haboneka uburyo gucengera amatora bakabuza CNDD-FDD kwiba amajwi urunani rwa bose gutsinda amatora. Ariko atari uko bimeze, nagira ndababwire yuko bambabarire ntibishoboka kubera ko CNDD-FDD naho nta handi izeye ubutegetsi, izeye kuguma ku butegetsi atari mu kwiba amatora. Kandi noneho ubusumi wabo ingendo bakuye ngira sinzi ko ayikuye mu ishamba, ariko urabona ko yakomeje iwabo. Rabi ivy'igihugu iyo bigeze biri mu minwa yabo, biri mu mifuko yabo, igihugu ntikigira iyo kija niyo kiva. Amatora rero nayo ntiboreka kuyiba kuko niyo ngendo yabo.
haribonekeza ibinogo bitari bike ku gituro c'imodoka zunguruza abantu n'ibintu zija mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Bamwe mu badereva bakaba bidogera abarongoye igisagara ca Bujumbura yuko batahakora mu gihe ivyo binogo vyonona ingendeshwa zabo. Idonidona Barutazaro Miburo. Ku gituro c'amabisi ava mu gisagara ca Bujumbura hagati aja muri Musaga, Kanyosha, Kibenga hamwe na Kinindo haribonekeza ibinogo bitari bike. Muri iki gihe c'imvura ivyo binogo bica vyuzura amazi. Uyu mushoferi avuga ko ivyo binogo bibabangamira gose. Ibinogo birateye isoni bihari n'amazi agatega uhoho hagezeho n'imodoka ntoya nk'izi z'amayake zizashaka kuhahonyora kuko hari ibinogo binini binini. Amazi n'igihe imvura ikaba yaguye aratega akamara n'indwi ari hari. Ibinogo bimaze ngira ngo igihe c'umwaka ariho biri aho muri Miriba hari ahantu yatezwe amabisi iyo twararindiriye ngo hagire icoko turakibura ni ukuri bateye ubwoba imodoka zama mu magaraje. Abo bunguruza abantu n'ibintu basaba leta kuraba ingene yotorera umuti vyerekeye ivyo binogo vyibonekeza ku gituro c'aho bakorera. Abanyagihugu dusaba yuko muri Miri amatariki batanga ku modoka kugira ngo ivyo binogo bikorwe ikomine mukaza babikore kandi imodoka zoye gupfa kuko yateye isoni hameze nabi. Imodoka ntono rero zirihaca nk'iz'amaya za mu magaraje nta n'umuntu akibabwiye na kimwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone Jimmy Hatungimana arongoye igisagara c'ubutunzi Bujumbura kugira twumve ico ashikiriza ariko turamukena. Ukwemera cane amangetengete ngo niyindi mvo ituma abarundi baremeye kuyoboka abinjijishano mu gihugu bagaheza bakarikwiragiza mu bantu. Patiri Riboire Kagabo havuga ko naho abarundi biyerekana nk'abemera Imana bayibangikanya ingorane abona ko bigoye kwitorega umuti kuko umwera uvibukuru ugakwira hose. Patiri Riboire Kagabo yabishikirije mu kiganiro Ijambo ni Gwawe gica ngaha nyene kuri radio RPA. Mungari wacu ikibazo gica gikomera ni twashite ngaho gute ni kuki ivyo bintu vy'amangetengete bigaruka ubu bikaba vyinshi bikaba nk'ibitwara sosiyete. Urabona abasenganye turi benshi cane mugabo n'abakora ikibi benshi cane. Urumva hari kuvanga ivyo vyo gusenga no gukora ikibi. Hari naho umuntu amubwira ati erega uriko uratuka Imana usenga kandi ukajya no mu bwicanyi uriko uratuka Imana ntihagire ico bimubwira. Hariho rero ahantu tutarashobora gushika yuko dufata inzira imwe, iyo nzira imwe tukayemera tukayigumamo kandi ivyo bishikira benshi. Ubu urabona hari aho dupfa ivy'amoko n'iki ni kuki ivy'amoko bishitse ubukristo buca buva mu nzira bubisa ivyo vy'amoko n'ivyo rero z'uburozi z'ishano hari abaca babishaka ku rugero ati ni ikizumwasi nka twebwe twigisha mugoza n'abepiskopi ba Katolika y'u Burundi hareze nk'umwaka cyangwa imyaka 2 mu ikete banditse bari kubavuga ibintu biko rugenda nabi nico baragishizemo no kuvuga ko nabo nyene babona ko ari ikintu kibazo kinini ya cyane. Hariho kubangikanya rero kimbo nari ikintu kigoye cyane kidafatiye kuri ibyo byishano byonyene ngagifatiye ku bintu vy'ingere twitwara abarundi tutarashobora gushikira imigenzo myiza yaturanga kera hariho kirazira. Ubu umuntu ashobora gukora byose yagira inkurikizi du point de vue social. Aho rero nimbira yuko hakenewe ko dusubira twese kugira indero y'abato bato gusa. Hari imyitwarariko ukenewe kubera ivyo twaciyemo mugabo ikibazo kikaba none ninde azobigira ko twese turi muri ivyo ninde azobigira. Nimbira ko ari iyo ndero hanyuma rero gutanga akarorero keza ko murazi umwera ubukuru gakwira igihugu cose bumva hose gutanga ishano ubwicanyi kurenganya mu mpande zose ariko buhizi nawe utobigira ubuhizi. Mu makuru yacu y'ejo niho tuzobabwira ingene iryo shano rigisibije uyu munsi ryinjijwe mu gihugu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka ico kuri uyu wa kabiri kigaruka ku matohoza yakozwe n'ishirahamwe ONRCT Uwe ton frère ku bijanye n'urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme rubandanya gukorwa mu Burundi. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Deji Rakoze. Ubahuka
mu kiringo c'imyaka 10 abarundikazi barenga ibihumbi 7 nibo bamaze gukorwako n'urudandazwa rw'abantu bajanwa gukorera mu bihugu by'abarabu. Ivyo ni bimwe dusanga mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero hamwe n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, ONLCT ou ton frère mu gifaransa. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa 18 ntwarante 2025 dufatiye kuri ayo matohoza yakozwe n'iryo shirahamwe, tuza kurabira hamwe zimwe mu nzira abakora urwo rudandazwa rw'abantu bacamwo mu Burundi, ibihugu abo barundikazi barungikwamwo hamwe n'amabi atandukanye bakorerwa bageze muri ivyo bihugu. Nadege Irakoze niwe muri kumwe kuri micro kaze. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro ubahuka. Abicishije mu itangazo ryo kuwa 8 ntwarante 2025 hari ku munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, urongo ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero hamwe n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, ONLCT ou ton frère. Umushingwamanza Prime Mbarubukeye yamenyesheje ko urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme rubandanye gukorwa mu gihugu c'u Burundi, naho bisa nuko hari amategeko yashizweho yo gukingira abarundi bajanwa gukorera mu bindi bihugu. Aha arerekana inzira zikunze gukoreshwa n'abakora urwo rudandazwa rw'abantu babakura mu gihugu c'u Burundi bakabajana mu bindi bihugu. Inzira ica mu gihugu ca Kenya akaba ari ahanini abenshi bacamwo. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gateka k'umukenyezi wa muhimbazwa itariki 8 ntwarante kumwa kutashe, uhimbajwe mu gihe ishirahamwe gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, ONLCT ou ton frère, ryajwe ishinga cane no kubona uyu munsi mukuru mpuzamakungu uhimbajwe mu gihe leta y'u Burundi itakoze kugira ngo ishireho ibishoboka byose n'ibikenewe byose kugira ngo agateka kazira muntu kubahirizwa cane amategeko akingira abakozi bazohora bagenda gukora akazi mu bihugu byo hanze y'igihugu, kugira ngo nibashike baze bubahirizwe n'agateka kabo kaze kubahirizwe, cyane cyane abakenyezi n'abigeme n'ugwaruka. Ariko rero tukaba tubona yuko naho leta y'u Burundi atabitakoze kugira ngo ishiraho ayo mategeko akingira agateka kabazo bagiye korera hanze y'igihugu nk'abakenyezi, dusanga by'ukuri abadandaza abakenyezi canke abana canke abugwaruka batatereye hasi, ahubwo barakomeje babandanya bikira izindi nzira zo mu kinywabi ziriko ziratuma n'ubu bigeme n'abakenyezi baguma bagwa mu rudandazo rw'abakenyezi n'abigeme muri iki gihe. Ivyo tubibona twisunze amatohoza ishirahamwe ryacu ONLCT ou ton frère rimaze igihe rikora, kuko ryasanze hariho izindi nzira zo mu kinywabi abadandaza abakenyezi n'abandi baciye baca mu binywabi kugira ngo bikunde babandanye badandaza bene abakenyezi. Aha twovuga ubwa mbere nk'inzira zo mu kinywabi abadandaza abakenyezi baciye uciye cyane cyane mu ntara z'amajepfo y'igihugu. Aha twovuga cyane umuryango abadandaza baciye, hariho umuhoro utangurira ku isoko yo mu Kinindo hani muri meri ya Bujumbura. Uwo muhoro ugaca ubandanya uciye mu ntara ya Rumonge, ugaca usohokera ku rubibe Burundi buhana na Tanzania imakamba ahantu bita Mugina canke Mabanda. Uwo muhoro ugaca ubandanya mbere no mu gihugu ca Tanzania ahantu bita mu ntara ya Kigoma, ugaca ubandanya mbere no mu gihugu ca Zambia, Malawi, Mozambique na Afrika y'Epfo n'ahandi hose. Ubwa kabiri twasanze hari undi muhora abadandaza abantu baciye wo mu kinywabi nabo nugira kabiri. Uwo muhora so wundi kandi urakomeye n'ubuca mu ntara zo mu buseruko bw'igihugu cacu, kandi uwo muhora ukabutangurira mu isoko yitwa Equation muri mbere ya Bujumbura, ugaca uca mu ntara za Kayanza, Ngozi, Muyinga. Ushitse Muyinga ugaca winjira ku bibe Uburundi buhana na Tanzania nyene ahantu biti Kobero, gutyo ugaca ubandanya no mu gihugu ca Tanzania, ugaca no muri Uganda ahantu biti Kampala, hanyuma ugaca ubandanya no muri Kenya i Nairobi. Kandi Kenya twasanze ico gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko gikunze gucishwamo abarundi n'abarundikazi canke urwaruka rujanwa ku bwinshi mu bindi bihugu. Abo bakenyezi n'abigeme bamaze gushika mu gihugu ca Kenya baca bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Irani, Irake eka n'ahandi. Prime Mbarubukeye avuga ko naho biruko umwe wese muri abo bakenyezi n'abigeme abanza kuriha amafaranga agera ku miliyoni 3 z'amarundi kugira janwe muri ivyo bihugu.
twisunze rero amatohoza tumaze igihe dukora twasanze Nairobi muri Kenya hamaze gucishwayo abigeme n'abakenyezi benshi n'urwaruka rwinshi rumaze gushika muri Kenya rwaca rubandanya mu bihugu nka Thailand n'igihugu ca Myanmar aro benshi bakunze kwita Birmani abandi nabo gaca bajanwa cyane abakenyezi n'abigeme bagaca bajanwa mu bihugu nka Iran na Iraq n'ahandi. Twisunze kandi amatohoza tumaze igihe dukora twasanze mu ishami ryacu ONS we Ton Frere hariho ibigo bibiri kimwe gikorera i Nairobi ikindi kigakorera ahantu bita Nakuru ni bisagara biri nyene bigize igihugu ca Kenya. Twasanze muri ivyo bisagara biri hariho agencies zibiri imikorera mu gisagara kimwe yindi gakorera mu kindi byukuri ivyo bigo biri birakora byivuye inyuma kugira ngo bisombe abakenyezi n'abigeme bibatwara mu bindi bihugu kandi bifashijwemo n'abarundi bari hano mu Burundi canke bari muri Kenya. Twasanga rero kugira ngo abakenyezi n'abigeme batwagwe muri ivyo bigo bibiri biri muri Kenya umukenyezi wari wese bamutangisha imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo bikunde bamujane mu gihugu ca Kenya. Rero bamaze gushika mu gihugu ca Kenya baca bajanwa mu bihugu twamaze kuvuga Thailand, Myanmar, Iran na Iraq n'ibindi bihugu. Naho baba batanze uburyo bungana uko bizeye ko bagiye kuronka ubuzima bwiza muri ivyo bihugu, abo bakenyezi bagezeyo barahohoterwa cane bagakorerwa amabi atandukanye nk'uko bibandanye bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe ONLCT Uwe Ton Frere, aho bamwe muri bo bafatwa bagapfungwa kuko bagenda badafise impapuro z'inzira. Basanga rero bose muri ivyo bihugu barakoreshwa nabi cane gusanga benshi barashurashuzwa ku buryo bukomeye abana baratwazinda zitipfujwe mbere gushika naho bishika bakanazikura ku nguvu abandi nabo hariho n'igihe bishika no gupfa bakapfa. Ishami gishinzwe kurwanira urudandazo rw'abantu ubwimukira bw'umukinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONS we Ton Frere ryagomba ritange nk'akarorero ubwa mbere riramaze kumenya ko hariho abakenyezi n'abigeme bashika 17 bamaze gushika mu gihugu ca Myanmar bacishwe cyane mu gihugu ca Thailand bamaze kukirengana bagaca bagendeshwa ibirometero 300 hagati mu gihugu ca Myanmar kugira bashike aho hantu bakucunangurizwa bakoreshwa amabi atandukanye. Sivyo gusa ishami ONS we Ton Frere rigafise amakuru avuga neza yuko hariho n'abarundi 18 babimukira mu kinegero barimwo abakenyezi 3 bashitse mu gihugu ca Kenya bakuwe mu Burundi bagashika mu gihugu ca Tanzania hanyuma bagaca binjirira ku mupaka Tanzania ihanana n'igihugu ca Kenya kandi abo bose kuri 18 binjiye mu gihugu ca Kenya batanumwe afise urupapuro rw'inzira n'umwe. Gutyo rero ico gihugu ca Kenya kishikira bafata ubu no munsi bakabapfungiwe ahantu bita Ibomet na Gasho gaherereye ku birometero 270 uvuye Nairobi werekeza mu buraruko bushira uburengero bw'ico gisagara ca Nairobi umugwa mukuru w'igihugu ca Kenya. Kandi twavuga duti vuba bazohora basubizwa canke birukanwa igihugu ca Kenya basubizwe mu Burundi ubutarariye. Uwo aharanira agateka kazina muntu mu Burundi umushingwa manza Prime Mbarubukeye asozera asaba leta y'u Burundi guhagurukira ico kibazo c'urudandazwa rw'abantu rukibandanye gukorwa mu gihugu mu gushiramwo inguvu mu gukurikirana neza ibikorwa by'amashirahamwe asanzwe akora ako kazi ko gutwara abantu gukorera mu bindi bihugu mu ntumbero yo gutuza urwo rudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Kubw'ivyo rero tuje kuvuga ishirahamwe gishinzwe kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bw'umukinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana ONS we Ton Frere ryagomba risabira leta y'u Burundi bibikurikira ubwa mbere gukurikiranira hafi ibikorwa biriko birakorwa n'ibigo biri ngaha mu Burundi twisunze amatohoza tumaze gukora mu ishirahamwe ryacu ONS we Ton Frere. Dusanga hariho ibigo bimwe muri ivyo usanga bitavyitwaramo neza ugasanga iyo bimaze kujana abakenyezi gukorera nko mu gihugu ca Arabie Saoudite birashitse hariho nk'ishirahamwe rimwe canke abiri usanga baca bisamaza ntibakurikirane neza abo bakenyezi bamaze gutanga hariya ngo bakora akazi ko mu nzu makiye gihugu ca Arabie Saoudite usanga rero kutabakurikirana neza bice bituma abo bakenyezi bishika bahagira ingorane kandi izo ngorane maze kuzigira ugasanga ntibaronse ubufasha vyihuse gutyo ugasanga rero baramerewe nabi cane n'ico gihugu. Ubwa kabiri twasaba leta y'u Burundi ko yokurikirana neza ibikorwa vy'ibi bigo twavuga ati biri ngaha cyane kwa Siyoni no mu Kinindo bisanzwe byunguruza abantu batwara hanze y'igihugu. Twasaba leta y'u Burundi ko ico gikorwa bakora bagikurikiranira hafi ko dusanga ibigo bimwe usanga navyo bitavyifatamwe neza kuko usanga abakenyezi canke abigeme batwarwa mu bihugu byo hanze bashobora kugira ingorane bariko baragenda mu ivyo bihugu cyangwa asanga base mu ivyo bihugu none baragira ibi bitameze neza kandi ugasanga ibigo bimwe bifise mu ruhara
gutyo rero tusaba leta y'u Burundi yuko vy'ukuri yogerageza igakurikirana hafi ico kibazo kuko dusanga ko hamwe bitokurikiranirwa hafi bizoshika mbere usange ugwaruka canke abakenyezi n'abigeme benshi barahereye hanze y'igihugu kandi tugacoca dusanga abaza bajeje guteza imbere iki gihugu hisunzwe ya vision y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 tukazoca tubona yuko vy'ukuri ijya mbona kazoza zohabura igora mu gushira mu ngiro kubera ugwaruka rwisha nk'abakenyezi n'abigeme benshi bazaba baratwawe hanze y'igihugu atacamira biba vyiza leta y'u Burundi ico kibazo by'ukuri igikurikiranije hafi. Ni hano duce dusozera ikiganiro ubahuka cyo kuri wa 18 ntwarante 2025 ndashimiye umushingwamanza Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONLCT uwe ton frère kumatoza bashize habona kubijanye n'urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri kuri micro mwari kumwe na Nadege Irakoze mugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Ubahuka. Hano rero dusozereye amakuru mwari mwateguriwe kuri wa 18 ntwarante umwaka wa 2025 gire ko ndabashimira mwebwe mwafashe akanya ko kudutega yompi bakoze kandi abagize uruganda umwe wese kuco yaterereye kugira ano makuru aboneke hamwe rero nabatumye mvuga mu kanyumva Emmanuel ninge ko nari kuri micro ndabikebanuye ndabifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.